woba wikeka ko wahumanijwe canke warozwe? Hari umuganga karuhariwe yabigize umwuga. Woba wikeka ko ufise inyatsi, kubura uruvyaro, kwisanga mu kibazo co kubengwa, kugira ikibazo c'akazi canke mu kazi? Karibu cane arabafasha. Arafasha n'abibwe ivyabo. Avura amoko yose y'uburozi n'imyuka mibi. Emwe Dr. Swale ni umuhinga adasanzwe. Akabigera rero ku bari kure, nimwinde gutwita ikajyanye ngo musanga ahari kuri telefone gusa. Dr. Swale arabikemura. Ukeneye ubufasha akorera mu gisagara ca Bujumbura, zone Buterere, hafi ya Maison Verte, ibarabara rya 27 muri DB. Mwakure kuri akamenyetso ko guteranya amajana 257 62 amajana 899 amajana 275 canke akamenyetso ko guteranya amajana 257 62 amajana 981 amajana 932. Dr. Swale ni umuganga w'umuhinga atahandi uzomubona. Akoresha ubuhinga utamenyerewe mu kuvura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Islamu w'Imana yongere abandi namwe aho muherereye hose. Nkiriwe ndabicisha amajambo mvuga ibintu biriya. Dr. Swale ndagarutse kandi kugira ngo dushobore kuyaga ibintu biriya anya kuvyerekeye ubuzima bwanyu, kuvyerekeye ibibazo byanyu, kuvyerekeye indwara zanyu, kuvyerekeye kubera hari abantu benshi bakunda ku telefone kumva telefone apire yabonye publicity hariya iri kuravuga ivyerekeye akazi kacu uko dukora uko tuvura ukuntu ndayikuza mbaza ati mbere doctor mukora gute muvura gute. Dr. Swale kenshi na kenshi twebwe ubu dukora akazi ko gufasha abantu barozwe, bafunzwe, bafise inyatsi, abantu n'ivyo bitagenda neza, bantu bapanga programme, bapanga rendezvous, bapanga umunsi, bapanga isango, yasango yagera hakaduka ibibazo mu miryango iwabo, hakaduka ibibazo vy'indwara, hakaduka ibibazo vy'imfu, hakaduka ibibazo vyo gufungwa, hakaduka ibibazo bitandukanye by'uruhombo w'amasanganya, ibindi n'ibintu nk'ivyo bitandukanye. Dr. Swale twe dufasha abandi ushaka gusanga bafise ibyo batanguze ibitahe babitanguza bagasanga barahombye barasubira inyuma ata mpamvu runaka bivuyeko. Dr. Swale turafasha abantu benshi bafise ibibazo bitandukanye, abantu bafise ibibazo vy'inyatsi b'abakobwa, bw'abakobwa muba muri mu ngo zanyu, muri musa neza nta kibazo na kimwe mufise, ariko imyaka irabajanye, umwana w'umukobwa akuze imyaka 10, 15, 18 ntari kw'ishure, hari abagiye bakurongorwa kuja kwagirwa kuja kubaka izabo bivanye n'ibibazo vy'iki bivanye n'umwanya wo kw'ishure bariko bariga kw'ishure. Uza gusanga iyo myaka yose haciye yongereje iminsi yo kugira ngo ashobore kumara imyaka myinshi ariko atarabigwa. Ufise imyaka irenga 25, imyaka 20, 30, muri iyo myaka yose ntagurigira ubona n'umuntu n'umwe aza kudodora ku rugo, aza kudodora ku rupangu, aza kudodora iwanyu aje gukusa kugira ngo ashobore kukwabira akurongore canke akwabire biciye mu mico y'Imana canke biciye mu mategeko y'Imana, byongeye kandi biciye mu mategeko y'igihugu. Wewe ufise uruvyaro, ufise uruvyaro rwawe, abana bawe barakuze, baramaze kugera mu bigero, ariko bose yaba umusore yaba inkumi bose nta n'umwe aragenda nta n'umwe arasohoka agende kwaka iziwe. Ibyo byose ni inkomoko n'intango no kutamenya no kwirengagiza byamaze kuja mu mico y'abarundi, kubera yuko hariho abantu bamwe mubona ibiganiro byacu uyu munsi mwamara kubibona mukabifata ibisanzwe, mukabifata nk'ukumenga ni inkuru zisanzwe, ariko ukazosanga uko imyaka igenda yegera imbere, uko imyaka igenda isonga imbere, ariko usanga mugenda none kiregwa babandi mugenda kuruhuka, amase yo kuruhuka, hagira amase yo kuruhuka, nimuronke ibitosi, nimuronke itiro, murota indoto zitaranye ubwoba, mwajyama kuko urabona Imana
yashyizeho ijoro n'umutaga kugira ngo umutaga bakagenda kurondera ku kiremwa abantu kuva isaha 12 z'agatondo bagiye kurondera babukeye ku kiremwa amajini kuva isaha 12 z'ijoro iwabo babukeye saa 12 zo ku mugoroba wahedi watashe muhira hageze guhaje gufungura ugiye kuryama ugiye kuruhuka hagira kuryama ukarota uri kurirukwako ukarota ubona uri kurarimishwa ukabyuka mu tunuga warushe ndetse n'abandi mukabyuka musanga mwamwewe imishatsi yanyu ndetse n'abandi mukabyuka mwumva mwarushe umubiri wose ndetse n'abandi mukabyuka musanga umubiri wose mwuzuye ibyondo. Dr. Sole ndiyo kugira mushire kubafasha abandi nabo bazosanga aragiye adandaje agiye kudandaza afise iduka rinini afise kioske cyangwa iduka cyangwa alimentaire cyangwa iki wamara kudandaza amafaranga wowe ukadusanga wewe warare urozwe cyo yitwa cuma urete rwo kutatu cyangwa ibone muguno munsi ngwa kuri cuma urete yo kwibwa ugasanga wewe mu buzima bwawe udandaza bwawe ukazokwama uriko uribwa ibihe byose buri yinga wibwe wadandaza ukunguka wagera guhora amafaranga wasanga amafaranga yagabanutse wari wabise nk'ibihumbi 100 ugasanga ari 800 60 cyangwa usanga wamawibwe imisi yose babandi mudosanga mu nzu zanyu Imana yarabateye agateka mufise inzu zimeze neza inzu zanyu zirimo amatwareti zirimo n'amatara ugasanga kungiye kuruhuka mu ijoro amatara bayazimije uko nabo kwikisanga akabona amatara ariko yaka azima abana gasanga afise amabombo yazimije mu ijoro uko nabo kwikuyumva umenga ibomba risenterero yuguruye abandi nabo kazosanga aho batuye aho babaye ntehe ni ku kibuga cy'abarozi wasanga mu quartier nzima inzu yawe niyo yatsitswemo urubuga rw'ikuburozi kubera iki birashoboka gasanga iyo parasera ubamwo cyangwa aho hantuye aho hantu kuba ntunzi inkomoko yaho ngene haburekanye ntunzi ngene cyangwa warahaguze ntunzi waho ngene yarahameze wasanga aho hantu hagizene harazitswe cyo bitwa igihereko cyahora gifasha protection muri abo bantu gusanga igihereko kibi kuko hari igihereko biza na bibi ushobora gusanga bigira impizagane bikaza byo nk'amaraso gasanga mu rugo mubayemo abantu bakunda gukama amaraso imisi yose bitarangira ugasanga rero muri iyo nzu ngiye kuryama kumva muko murakindirwa ko hanze hari ibintu bikinda nimuronke amahoro aho nabo kazosanga bari bazo byinshi bitandukanye wewe ntuyumvira ngo kubera ngo uri hanze uburozi n'abanabize imisozi uburozi na passport ufise uburozi aho rwose urarugwa icyo uri cyose urarugwa uburozi nta ntuze ufise uburozi naco ituma tuvuga ko uburozi indwara mu zindi naco ituma umuntu akwiye kwipimisha akisuzuma akaraba yuko atakaronda afise muzi akaronda ashatse kuvuga imizimu yo mu miryango hari imizimu myiza n'imizimu mibi ushaka ufise imizimu yo mu basokuru bavyara nyoko cyangwa imizimu mu basokuru bavyara so iyo mizimu ubasanga hari cikene kuyikorera yuko wikora kutamenya mushobore gutahura. Dr. Sole turugira dushore kubafasha kuri bagariro bose mufise ibibazo bitandukanye aho uri bose turondera turagufasha kwe mu kuvura umuntu duca amazina yiwe abiri n'izina ryagende we muvyara ubuvuzi bwa dukoresha amajini dukoresheje amajini kuko turemera yuko hariho amajini meza n'amajini mabi nkuko hariho n'abantu beza n'abantu babi hama kuri mano saha ndashuye kandi kuvuga kunuzeye kuri shetani cyangwa kuri uburozi bwitwa jini mahaba kweki ndabusubireko ni kubera kandi ngiye kuraba kuri nagice gira kabiri naco kuko ari kandi nteje gutanga mu kana gaheze abantu benshi batondera abagabo ku bwishi imisore ku bwishi abagore ku bwishi inkumi ku bwishi. Dr. James ikibazo se ntabwo shaka ifise bukwiye mvuze ukuntu muvyumva sinenga kugira ngo mvuge amajambo adahesha icubahiro nyine gutanga ikiganiro adahesha icubahiro imico n'akaranga k'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni kuvuga yuko hariho abantu b'abatama b'abapapa baturondera Dr. Nukuri twebwe tumeze neza ibikorwa byacu by'abakozi ntibimeze neza ivyo bintu niyo ngaruka y'ibyo bintu ushaka kuva ku bintu nk'ibintu bakuvuga ndaca ku mayange kenshi na kenshi usanga uri umuntu w'umupapa mu busore bwawe warakunda cuvyumva gukoresha cuvyumva ngaho wonya kuko hariho
ibintu bakoresha mu gusukuza ibyombo cyangwa gusukuza ibyombo cyangwa gusukuza impuzu iyo bimaze kuba bikoreshwa mu gikorwa kitagenewe ni kuvuga yuko impera n'imperuka biraheze bikazana ingaruka ku buzima bw'iwawe hagera aho ugera kubaka ukazuza usanga ari ikibazo. Abandi nabo ugasanga kubera yuko kurenga ibigo cyane cyangwa kunda gushurashura cyane rwose batewe n'ivyo bibazo. Abandi nabo ugasanga aha rero hari point yiwanje aha rero ngeze ahanye ni ufite ubushobozi kugira ngo ndahasigure neza ibyo byose meje gusigura byose ndavuga byiki byo gukoresha amasabuni ibinya hariho abashaka kubigufashamo ababijejwe abaganga b'ikizungu ariko aha rero tugeze rero ngahanya rero aha rero nshiremo inguvu abana mugasanga mwararozwe jini mahamba mwarozwe amashitani y'ubusambanyi amashitani azoba zirika muhira mukazovukira muhira mukazokurura muhira mukazosezera muhira mutagiye kubaka. Abana nabo ugasanga barafunzwe hariho abo barozwe amashitani hariho abarozwe amashitani y'ubusambanyi abazibira kudashobora kubaka izabo ngo zigumya tiguti wewe uragiye kubaka umushinga ntahe hageze yuko umuyaga n'umufasha wawe ibiyago byo bakuze hagira ko umuyaga ukabura ingufu zo gushobora kuganiriza umufasha wawe canke wewe umukenyezi harageze ko umuyaga ibiyago byo bakuze n'umushinga ntahe wawe hagira ko mutangura ibiyago bikanka ukabura apeti. Ibyo byose ni mu bwoko bw'uburozi bwa jirimamba kandi biri mu bwoko bw'ibifungo mwumvere ibifungo wowe ukunda kutondora uvuga ati jewe ndafise ibifungo biri ubwoko bwinshi. Hari igifungo kigufunga kutigera ubonwa n'umuhungu n'umwe kutigera ubonwa n'umukobwa n'umwe ni kuvuga iki ahanye muri no buzima ngaha kuri nosi ukaba ubayeho ku isi ukaba ubayeho ku isi utembera ku isi mugabo utariho utabonwa na kiremwa abantu. Wewe uri umusore uruwakuze urageze mu bigero harageze ko wubaka ntacyo ubuze urafise ubwiza bwawe karemano Imana yaguhaye urafise amatungo yawe ariko ukabona no kuvugisha n'inkumi uko nyene ni kuvuga iki imbere yawe cyangwa inyuma yawe hariho ishetani bakuroze kugendanira ubyumve ubireke utaturonde tugufashe uzokwama uri mu gazi konyene uzokwama uja muri bine kumbe wapi woga imiti baguheza imiti yo kwisiga y'ubufi biki n'ibiki wapi ikibazo kizoma kiri hahandi nyene. Hakabaho n'abandi ushobora gusanga uko urabyumva kubera abandi ushobora gusanga barafunzwe ariko ubwo burozi burabareka bagende kwabigwa ariko ntibubaka bongo zabo ukazobona umuntu buri mwaka yamayahukanye buri myaka 2 yamayahukanye gerageza gusuzume neza kandi ukine kugira ngo wabenye neza kugira ngo warabe neza hagati y'umugabo n'umugore kugira ngo menye ninde afite icyo kibazo bizoshikaho umugabo umugore yahukana agende wabo umugabo kumwe muhira cyangwa umugabo usanga umugore agiye kubaka hahandi nyene nta n'ukwezi hamaze nta n'umwaka hamaze imyaka 2 ifite ugasanga umugore ugiye kubana n'umugore amaze kubana n'abagabo 3 aza gusanga ikibazo. Ugasanga rero nicyo gituma dukunda kuvuga ntuze mutunga abantu kwera kuri ibintu runaka kandi dushobora gusanga bari mu bintu n'ibyo barimo atabyo bazi batazi sigura batazi uko bimeze. Rero nabo ukeneye ko dushaka gufasha dushaka gutunganisha kuvura turondere aho uri hose dushaka gufasha ntugira amakinga gusa Dr. Sole Yesu ndiko ndavura sindiga kugira ngo nzi gutera inkuru nzi gushira amakomedi naco ituma keneye umuntu atura telefone za kunderanje hariho abashaka gusanga kuri ntari usanga nabo telefone ari ahantu aragutelefone Dr. James kibazo kiniki bagera kumwishura wa muntu rero abantu nk'abo bunye ntabo twadukeneye abantu zo kunde bari serious. Abandi nabo ugasanga umugabo yarozwe n'umugore ugasanga wewe umugabo imyaka yawe yose uzofuta kunzwe n'umugore hageze aho ugenda kugira ngo ugende gukora ugende kuyaga ibiyago byo wakuze birase cyageze utondere. Rero nta byinshi nshobora kuvuga hama bifuza gushaka kubafasha mushobora gutora nimero ya telefone mukatwandikira kuri YouTube ni Dr. Sole Online TV, TikTok Dr. Sole na Kirutimana cyangwa Dr. Sole na Kirutimana, hama nimero yacu ya WhatsApp ni guteranya 257 32 889 775 canke 32 981 432 murakoze cyane gose kubifuza ko dushaka kubafasha ushobora kwandika hepfo kuri commentaire
canke mutwandikire kuri WhatsApp mutubwire ikibazo cyanyu mufise dushobora kubatunganiriza